mukundwa w'Imana uri kurumviriza kino kiganiro ndakuramukije amahoro y'Imana. Uyu muvugana ni Pasteur Ngurinzira Elia. Tugira tuvugane ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 23 murongo wa 39 turageza kuri 42. Dusoma ijambo ry'Imana. Umwe mu ngozi z'ibibi babambwa aramutuka ati si wewe Kristo ni wikize natwe dukize. Ariko wa kabiri aramwishura amuhana ati no kubaha Imana nduyubaha tiri urubanza rumwe n'urwiwe. Tweho turishuye kuko tugira ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga turahava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Njuti mukundwa uriko wumviriza kino kiganiro, aba bambuzi babiri barafise insiguro, barafise icyo bavuga ku bantu bose baja baraca kuri ino si ingene bifata imbere y'ubutumwa bwiza. Uyu mwambuzi wa mbere yakomantaje umutima ntiyizera, kandi turabona ko atanyishu yahawe mu byo yavuze. Ariko uyu mwambuzi wa kabiri we warizera, arishura uwa mbere ngo amuhana mbere ati no kubaha Imana ntuyubaha, ereguyu n'umugororotsi two turishuye tukorewe ibihwanye n'ivyo twakoze. Ariko arongera ku ijambo kandi niryo ryamukijije, kandi nawe niryo ryogukiza, ati urahava unyibuka mwami Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Yesu aramwishura ati ndakubwira ukuri uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Kandi uwo munsi nyene yararanye na Yesu muri paradiso. Iyo niyo nyishu Yesu afitiye uwizera wese. Umwizera ntazopfa rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Iryo ni isezerano mukundwa w'Imana. Rero nawe wizere, ndaco bitwaye ikibazo urimwo, ndaco bitwaye ingorane urimwo, izere Yesu gusa arazifitiye inyishu. Nukuvuga abatizera uyu mwambuzi wa mbere bo arabaserukira bose. Yapfuye apfira mu vyaha, rirya joro nyene yapfiriye mu vyaha. Ariko umwambuzi agira kabiri yagize ibakwe ryiza ryo kwizera, apfira muri Yesu aronka ubugingo budashira. Ni iri jambo ry'Imana ndakwifuriza kwizera mukundwa wumvise kino kiganiro, kugira nawe uhabwe ubugingo budashira uko bwagenewe abizera bose. Ukurunganwe ruzogenda rukurikirana gushika aho Yesu azogarukira. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu, gira neza uwo wese yumva ijambo ryawe akizera. Utizera nawe numuhombe, kandi bimwigishe kugira nawe yizere aronke ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ryawe Yesu, Mwami n'umukiza wacu. Amen.